bashyizweho kugira ngo batunganirize abenegihugu bakaba ari bo babajyanisha. Birababaje cyane. Marindwi ngaha muri ntara ngenda mu yindi ngera kuri zanda zetuze zose imanza zose ndazibonera mu ntoki nta yindi nzira kuko nagenda umucamanza akizigeza biramara manje twatanze miliyari 3 ngo abacamanza bakunde baje gushira mu ngiro imanza bashize mu ngiro zingana. Uyu mwariko murumviriza ni Generali Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi. Turamaze iminsi tugaragaza akarenganyo kariko karabera mu butungane bw'u Burundi. Turamaze iminsi dusaba ko umushiranganje ajejwe ubutungane Domine banyankimbona akurwa mu mabanga kuko ataco ariko aramara mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ntago byigeze bikorwa. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'amabi ariko arakorerwa mu butungane, naho perezida Evariste Ndayishimiye yahagurutse agafata ingingo y'amabi ariko arakorwa mu butungane. Ariko biragaragara ko Evariste Ndayishimiye naho agaragara nk'umuntu koko arajwe ishinga no kureba biriko birabera mu butungane, ariko nta na kimwe akora. Murazi mumenyesha makuru Floriano Irangabiye amaze igihe kitari gito apfungiwe ubusa kubera azira umwuga akora wo kumenyesha amakuru. Iyo dosiye ni ukuvuga ko Generali Evariste Ndayishimiye atayizi. Murazi muganga Christophe Sahabu apfungiwe ubusa, murazi igihe amaze, murazi ibintu byinshi yari yarakoreye igihugu c'u Burundi kugera aho aheba kuba mu bihugu bitunze cyane akaza kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo agiteze imbere, ariko impembo intwaro ya CNDD-FDD yamuhaye nta yindi uretse kuba baramupfunze kandi bakamupfunga ku karenganyo. Ni ukuvuga ko ibyo perezida Evariste Ndayishimiye, murazi abanyepolitike n'abamenyesha makuru baciriwe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose ndetse no kunyaga utwabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko Evariste Ndayishimiye ntaco yigeze abikoraho, kandi biboneka ko ari urubanza rwaciwe ku karenganyo gakomeye cyane. None imbere y'abanyagihugu ariko aravuga ngo ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi ntago bukora. Birababaje kubona amajambo nk'ayo avugwa na Generali Evariste Ndayishimiye mu gihe biboneka ko atakintu na kimwe akora kugira ngo ubutungane ngaha mu Burundi bugende neza. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Mwiteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku banamwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ariho aho tugiye kwibanda ku makuru aba ari kuvuga mu butungane, aho perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari we agiye kujya yirabira ikibazo kijanye n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abarundi batari bake bakibaza niba Evariste Ndayishimiye ibyo bintu byose azabishobora canke niba ari ukugira ngo ahende abanyagihugu. Baribaza niba gushiraho inzego zijejwe kurabira ibijyanye n'ubutungane byarabunaniye ku buryo yavuga ko ari we azajya akora ibintu byose. Bakibaza niba amabi akorwa mu butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atigeze ayabona, ku buryo Abarundi batari bake babona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ari amajambo yuzuyemo ububeshi, kuko nta gihe ibintu nk'ibi atigeze abivuga, ariko ntaco byigeze bitanga. Murazi aho atangaza ko mu butegetsi bwiwe harimwo abicanyi, harimwo ibisuma, ariko n'ubundi nta kintu yegeze akora kugira ngo arwanye ubwo busuma n'ubwo bwicanyi buriko burimonogoza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Intwaro ya CNDD-FDD ntaco izigera imarira abanyagihugu, naho perezida Evariste Ndayishimiye yorobeka kugira ngo agaragaze ko ari we muyobozi mwiza igihugu cari gikeneye, ariko bikaboneka ko ari ukugira ngo ahimirize abanyagihugu ako ta kintu na kimwe abashaka guhindura, kuko amabi yose arabandanya gukorwa kandi agakorwa abirabira ntagire icyo akora. Perezida Ndayishimiye agiye kwikorera ibijanye no gushira mu ngiro imanza. Intara yose azoyikoreramwo indwi yose, aveyo imanza zose azishize mu ngiro. Murumva ibyo bintu byashoboka mukurikije imanza z'akarengano ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi? Evariste Ndayishimiye zose yazikwira akabishobora. Ibyo ariko aravuga ni uguhenda abanyagihugu, ariko abanyepolitike batari bake bakabona ko iyo ariyo systeme ya CNDD-FDD kugira ngo igumye himirize abanyagihugu babone ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hari ibyo uri gukora kugira ngo ihindure igihugu,
ariko bikaboneka ko amakosa umugambwe w'ubutegetsi wagiye urakora badashobora kuyahishira kuko barakoze amabi atagira izina bayakorera abarundi batari bake, none babona ko ibintu bigiye kubahindukiraho, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye atanguye kwishira imbere ngo agiye gukurikirana ikibazo kijanye n'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utubazo tubiri gusa dushobora kubaza Perezida Evariste Ndayishimiye tujyanye n'ibyo ariko aravuga ko agiye kuja yirabira ibijanye n'ubutungane. Umushikiranganji Domine banyankimbona ajejwe iki? Koko uyu mushikiranganji ajejwe iki niba Evariste Ndayishimiye agiye kujya yirabira ibijyanye n'ubutungane? Uwo mushikiranganji yaba amaze iki muri leta? Kuri no mbonesha kure twama tuvuga ko uwo mushikiranganji ataco amariye abanyagihugu, ko ataco akora kugira ngo atunganirize abanyagihugu. Ni ukuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabyo azi. Kubera iki adahindura hakaja umushikiranganji w'ubutungane abishoboye? Karaciye ingani umukuru w'igihugu azohora akora ibikorwa byo mu bushikiranganji bwose iyo binaniranye. Birababaje cyane kubona umukuru w'igihugu ari we azajya akwira ibibazo byose byo mu bushikiranganji bunaniranye, ariko ikaboneka ko ari systeme abadede bafite yo kugira ngo bahimirize abanyagihugu bazabatore mu matora yimirije imbere, naho abanyagihugu b'abarundi bamaze kubatahura ku rugero ruteye ubwoba, ku buryo babona ko umugambwe CNDD-FDD ntaho uzigera ushikana igihugu c'u Burundi uretse kukiroha mu byaha abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi batazigera bikuramo. Ubwo umwera canke umwijima ntiwavuye bukuru ugakwira igihugu cose kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'2021. Abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bashika muri 12 be n'abanyepolitike n'abasirikare barenga 20 baciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose no kunyagwa urwabo kandi batigeze baburana. Koko ubwo ntiwaba ari umwera waturutse bukuru ugakwira hasi? Kubona sentare nkuru yarabaciriye umunyororo w'ubuzima bwose kanabacira kunyagwa urwabo ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko byakozwe ku karenganyo gakomeye cyane. No kuvuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abimenya, ubu ngubu akaba ariko avuza induru ngo ubutungane bwarapfuye, mu gihe nawe ubwiwe atakurikiza ubutungane. Ejo bundi Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo gufata Generali Aringiyome Bunyoni akamupfunga. Mwegeze mwumva amubaza ku byaha bijanye no gusesa amaraso no kunyonora amatungo ya leta byaranze Generali Aringiyome Bunyoni? Ahubwo ntiyahisemo kumugerekaho ibyaha bidafashije kugira ngo amwikureko, kuko yabona ko ariwe mukeba wiwe w'ibihe byose. Sentare ntahinyuzwa yaranse kwerekana ibyo yagiriza umwe wese, kandi urubanza ntirwigeze rusomwa. Perezida Ndayishimiye yoba atazi dosiye y'abo bantu baciriwe umunyororo w'akarenganyo? Burya igipfunze muganga Christophe Sahabu ntakizi? Koko ntazi ko muganga Christophe Sahabu yakoreye abarundi batari bake ibintu byiza, kandi akaba yagaragazaga ko agiye kuzana ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ni ukuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ategeze amenya ico muganga Christophe Sahabu apfungiwe? Ni ukuvuga ko ibiriko biraba mu Burundi byose bijyanye n'ubunyonyezi ndetse n'amabi ariko arakorwa na zimwe mu ndongozi ziri mu butegetsi bwiwe, ni ukuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atabizi? Burya ntazi ko umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye apfungiwe ubusa azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru? Ni ukuvuga ko atazi ko apfungiye ubusa? Tumaze umwaka urenga dusaba ko Christian Butoya arekurwa, ko Colonel Dieudonné Dushimagize batazira Ngagi arekurwa, kubera amaze umwaka urenga yarahejeje umunyororo. Twaravuze abandi benshi cyane bapfunzwe barahejeje umunyororo. Ubwo abacamanza basabwa kurenganya bamwe ntibaca bamenyera no kuja barenganya n'abandi bose, nk'uko biboneka ko ata murundi agifise ijambo mu bucamanza ngaha mu gihugu c'u Burundi, keretse uri umudede canke se ufise imigenderanire myiza n'abategetsi. Ikibazo c'ubutungane nibatagihera mu mizi nta gahenge abanyagihugu b'u Burundi bazigera bagira. Birababaje cyane kubona ibi biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abarundi batari bake mbere ya 2005 bari biteze ko umugambwe CNDD-FDD nushika ku butegetsi uzabakuraho amagorwa bagiye baterwa n'intwaro zayo bubanjirije, ariko aho bafatiye ubutegetsi guhera
muri 2005 gushika ubu ngubu byaragaragaye ko ataco umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uzigera umarira abanyagihugu, naho Evariste Ndayishimiye yirirwa avuza induru ngagiye gutunganiriza abanyagihugu, ariko nta na gato akoraho, ahubwo aba ari ukugira ngo abahuma amaso ntibamenye ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akarenganyo kariko karakorwa n'abategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi ntago akabona. Akarenganyo kariko karakorerwa abarundi batari bake ntago akabona. Akarenganyo kariko karakorerwa impunzi zahunze igihugu kubera agatotezo n'agacinyizo zabona ku ntwaro ya CNDD-FDD ntago azibona, ariko akirirwa avuga ngo ubutungane bwarapfuye, mu gihe n'abarundi batari bake bamaze iminsi bamwitura bamusaba ko yabatunganiriza, ariko ntagire ico akora. Ubu utwana tubiri twa Floriano Irangabiye batugize imfuvyi, hari icaha Floriano Irangabiye yigeze akorera ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ubu kuba apfunze abamenyesha amakuru ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu n'abanyepolitike akaba yarabakatiye umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwabo bwose no kunyagwa utwabo. Hari ico bakoreye abarundi ku buryo babakorera ibintu bimeze nk'uko nguko. Birababaje kubona ibi byose biriko biraba, ariko abarundi batari bake bagasaba ko intwaro ya CNDD-FDD yatanga imihoho kuko ntaco yigeze imarira abanyagihugu, amaze umugambwe ufise ingufu kandi ushoboye ukabasha kurongora igihugu c'u Burundi ariwe seneri. Abarundi batari bake bitezeho ko ariwe uzaza kubakiza ibibazo batewe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Banywanyi bacu, ni ngaha duciye dusozerera amakuru twari kabateguriye. Ngira ngo ndabibutse, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.